kubona nyakubahwa guverineri hano ari hano arabizi twarapfungishije umusuma ejo bundi ahantu nari ndiko ndimba titane twaratoye mu inzahabu turandika ikete tubamenyesha ubeyemeti ahantu twariko turimba titane dutoye mu inzahabu mugabo izo nzahabu umukozi twari dufise yarazibitse igarama 18 yarazivye tumushikiriza ubutungane bwo mukayanza turi kumwe na musaneri w'amatongo uwo muntu baramupfunga procureur aracurubanza gwiza wo mukayanza ugira ntuzenyi PV ubutwara documentation arerekana ko inzahabu yazivye aratujana muhira ariyibisha ngo barayibaze mwevye kandi yazitwaye wenyene mugabo twarayitfumiwe nabo turi kumwe uwo musuma yaciriwe urubanza na procureur wo mukayanza na sentare yo mukayanza guverineri arabizi umuvyeyi wacu hariya musaneri w'amatongo arabizi baramujanye kumufungira ingozi turagiye turaburanye mugabo tuzatwumva cyo ngo ingozi niwe yarekuye n'ababandi ngo bamwejeje cyo bundi guverineri ndazi yo kumikwa kuko iyo kara yizi papa urumva rero ubu niho babonye batijana ingozi acarekura reka rero ko yemeye kurwanya igihugu natwe turwane turaza Yego reka nongere ndabifuriza ibihe byiza mbifurize kumererwa neza abanywanyi biganiro byacu abakomeza kutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabahaye mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye mwese mu bice bigiye bitandukanye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye ijya nino nyene ndabaye ikaze kuba twumviriza nga kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakomeje kunyuza umwe mu bayobozi canke se nyine mu ndongozi zimwe na zimwe zigiye zitandukanye aho rero nyine bamwe baragirizwa n'ubundi ubusuma mu bigendanye n'ubutare ndetse mu minsi heze yaravuze yuko agiye guhangana na bamwe mu banyuruza ibigendanye n'igitoro mu minsi heze kandi ngira ngo ni nabwo muzi neza ingene harabaye inama ikomakomeye cyane yo kurabira hamwe ingene bohangana n'abantu bamwe bakomeje kugenda baracafuza igihugu baracafuza indongozi n'ishusho y'igihugu ariko kandi n'abandi bakomeje kugenda baragira ubusuma bugiye butandukanye n'ibigendanye no guca igiturire nga mu gihugu cy'u Burundi. Procureur General wa Ngozi Prosper Iyamuremye yarahagaritswe kwa gatanu uheze windwi twamaze gusozera. Prosper Iyamuremye yahora rero ari umushikiriza manza mukuru imbere ya sentare isubiramwo rero imanza ya Ngozi. Procureur General Paris la Cour d'après de Ngozi Prosper Iyamuremye yaramaze imyaka avugwa cyane mu byo rero kujya ibiturire bisa nkuko nyine atabutungane mpanabyaha bwari bukivugwa nga munara y'uburaruko. Procureur General wa Ngozi nyine ya Ngozi irasanzwe ijejwe intara ya Kayanza Ngozi Muyinga ndetse na Kirundo. Inkozi y'ikibi yose ifashwe muri iyo zone canga muri iyo ntara igashobora nyine kuriha amahera kwa Procureur Iyamuremye yaba ikize nkuko rero nyine nukeneye uwo arenganye nyine yatanga amanoti kwa Procureur General agaca atanga itegeko ryo kumufata. Gushika no mwanya amakuru dufise aremeza neza yuko uyu yamaze kuba yohagarikwa kumvo zigendanye nyine no kuba yararikuye umusuma yari yaranyuruze ubutare izahabu nyine nkuko twotanguranye n'iryo jwi ririmo rirabivuga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakomeje kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye gushika no mwanya bigendanye no guhangana na bamwe mu bantu bakomeje kugenda baragerageza gucafuza igihugu ariko kandi ku rundi ruhande bamwe mu bari ko barakorakorana nyine mu bikorwa bigiye bitandukanye bemeza neza yuko mu gihugu cy'u Burundi naho hakomeje kugaragara amakuru agendanye n'ubusuma bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bamwe na bamwe basanzwe barakorana canga se bafise ibyo basangiye nkuko bikomeza kugaragara aho benshi bagaragaza ndetse bakanerekana ingene umukuru w'igihugu cy'u Burundi yoba yarashyizeyo amasosiyete amwe namwe canga amakompanyi y'imbubutare yanditswe mu yandi mazina ariko arayibwite canga arayimutambukanyi wiwe. Ibi byose biri mu bintu bikomeza gutuma n'ubundi Burundi buba igihugu kibonekamo akajagari cyane kibonekamo ubujyajya ubusuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turagaruka kuri ingingo yafashwe nyuma y'uko rero uyu mutegetsi ahagaritswe nyuma yo kwagirizwa nyine ibigendanye no gufungura warabanyuruje izo zahabu nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abakongomani n'umurundi umwe rero barahagaritswe nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Umutekano abarundi rero bariko barasabwa kwitondera amashusho cange amasanamu aca ku mbuga ngurukana bumenyi cange ku mbuga nkwaniro
Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya mbere ndamukiza 2025 abakongomani batanu hamwe rero n'umurundi umwe nibo berekanywe n'igipolisi c'u Burundi. Abo bakongomani batanu hamwe rero n'umurundi umwe nibo berekanwe n'iki gipolisi c'u Burundi nyine bagirwa n'icaha co gusafuza ishusho y'igihugu. Nkuko rero Pierre Nkurukiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano yarabimenyesheje nkuko bigaragara abangaba nyine bakimara gucafuza igihugu nyine nkuko bigaragara bakaba barahagaritswe n'urwego rw'igendereza canga rw'amatoza nga mu gihugu c'u Burundi nkuko bikomeza kugaragara. Turagaruka ku bindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Reka nongere ndabaramutse kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu bakomeza kutwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turi kwa kabiri turi kwigerekerezo turi kwa gatatu turi kwigerekerezo rya kabiri ndamukiza 2025 kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri nga mu Burundi abatwumviriza boni mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye abatwumviriza muri ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ndabaha ikaze. Nitekana munezero gusubira kohereza amwaramutse cange mwiriwe vanye naho muherereye ikaze kuri mwebwe mwese ari ubwa mbere ngaha rikanda gusaba option ndi kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nyine amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe ndetse gushika uno mwanya amakuru n'ibiganiro byacu urashobora nyine kuzajya urabikurikira umaze gupyonda kwanditse sabone ndetse ugaca urapyonda ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Kaze kuri mwebwe mwese nyine reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugaragara. Haramaze iminsi igihugu c'u Burundi kiri mu bikorwa bigendanye rero no kwamagana abagiye biturire abanyereza igitoro abanyereza ubutare nkuko bigaragara. Amanama agiye atandukanye ariko arakogwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye yose arakomeza kugenda agaruka canga se arakomeje kugenda nyine yibasira bamwe mu basuma. Hari bamwe rero botanguye kugenda bavuga yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye ataba nyine afise ijambo rikomakomeye cyane muri CNDD-FDD nkuko bigaragara mu nyuma yuko akomeza kugenda avuga yuko hari zimwe mu ndongozi zicafuza igihugu nyine zishaka gusubiza Burundi muri kahise ariko kandi akaba ari bamwe mu banyuruza ubutare abanyuruza igitoro ndetse n'abakira ibiturire ariko kandi ukibaza impamvu adashobora kuba yofata abo basuma nkuko akomeza kugenda arabyidoga bigatuma benshi bavuga yuko atajamba ashobora kuba afise cange nawe akaba ari muri abo bantu nyine ariko akaba adaca kuba yoshaka arabigushaka kubigaragaza neza nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Icyakora kugeza uno mwanya umukuru w'igihugu biraboneka yuko akomeje kugenda arahangana nabo ngabo nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Nkuko twatanguranye n'iryo jwe nyine Procureur General wa Ngozi Prosper Yamuremye yarahagaritswe ni mu ndwi iheze. Prosper Yamuremye yahora ari umushikiriza amanza mukuru imbere ya sentare isubiramwo imanza ya Ngozi. Procureur General Paris la Cour d'appel de Ngozi Procureur Yamuremye yaramaze kandi imyaka avugwa cyane mu byo kujya biturire no mu mabi menshi agiye atandukanye bisa nkuko rero nyine atabutungane mpanabyaha bwari bukivugwa mu ntara z'uburaruko. Procureur General ya Ngozi irasanzwe ijejwe intara ya Kayanza, intara ya Ngozi, intara ya Muyinga ndetse n'intara ya Kirundo ngaha hafi no ku gihugu c'u Rwanda. Inkozi y'ikibi yose irafashwe muri izo ntara nyine igashobora kuriha amahera nyine kwa Procureur Yamuremye yaba ikize nyine nkuko rero nukeneye uwo rero arenganya yatanga amanoti kwa Procureur General agaca atanga itegeko ryo kumufata nkuko bigaragara. Procureur Yamuremye yaramaze kwiyamirizwa rero n'abantu benshi cyane nyine nabajejwe intwaro bari bamaze gusemerera bikanka kuri nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Twaragiye twakira amakuru menshi avuga yuko ngaho muri izo ntara zose abantu baca barapfungirwa ubusa abantu bagaca bararenganywa.
mu ndwi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yaragirishije inama abacukura ubutare maze bamwe rero muri bo bararega Procureur Iyamuremye ingene yakingiye abibye ubutare mu Kayanza no mu Kirundo. Hano Procureur Iyamuremye rero yarakoze kwisunzu ry'inuma kuko rero nyine ubutare bwimbwa n'abategetsi agaca n'abarajya kubyivangamo. Mu gihugu hagati hariho rero abitwa ko bimba ariko kandi benshi muri abo barakorera ibihangange na Perezida Ndayishimiye kandi arimwo nkuko rero bamwe mu begereye ibyo birombe canga saho himbwa ubutare bama barabivuga hako wiba nyine ubutare bwabo wopfuma utikiza nyine inganda. Procureur Iyamuremye yari yarananiranye kandi nababura amatari bari barananiwe kumukuza nyine ariko kandi kuva avuzwe mu byo butare Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuye mu nama arahiye ko rero nyine abahigura ndetse anavuga yuko niba ariko byifashe agiye guhangana nawe nyine bagiye guca baragwana. Kwa gatanu uheze hari ku igenekerezo rya 28 ntwarane 2025 Procureur Iyamuremye yarahagaritswe n'iperereza rifatanyije n'ipolisi Ngozi aca aramanukanwa i Bujumbura nga mu gisagara nyine c'ubudandaji. Uwo munsi nyine yarayinjiye ibahere kuri rya mpimba nkuko bigaragara. Nama nibaza uko rero nyine bigenda iyo bishitse aba bantu nyine birirwa bararenganya abantu bakabafungira ubusa nabo nyine bakisanga mu munyururu umwe nabo nyine nabo baringanyije iyi si nta muyinga uwo shaka nyine yotunganyiriza abandi neza nkuko bigaragara. Ibi ni bimwe nyine mu byo bikomeje kugenda bigaragara nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abanyagihugu benshi barishimiye ino ngingo yarafashwe, abandi barakomeza kugenda bagaragaza ko nyine bishimiye ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara ariko bavuga yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ari umwe mu bantu bakomeje kugenda baragaragara muri ibyo bikorwa by'ubusuma, ibikorwa byo kuimba ubutare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari amakuru kandi akomeje kugenda aratugeraho muri uno mwanya avuga yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hari bamwe baba barahagaritswe barimwe abakongomani ndetse harimwo n'umurundi umwe bagirizwa gucafuza igihugu nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru avuga yuko kandi abo ngabo bari bitwaje ibikoresho byo guhungabanya umutekano w'igihugu ariko kandi bikaba bitarigeze biravugwa. Ariko amakuru yihuta akaba yemeza ingene ibintu byari bimeze nabi dore ko bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye aragiriza abo bose ibigendanye n'ubusuma ndetse ibigendanye no gucafuza igihugu ndetse no kugerageza guhungabanya umutekano narijya nyine umutekano wamutifashe neza nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abarundi bariko barasabwa kwitondera amashusho aca ku mbuga ngurukana bumenyi. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya mbere ndamukiza 2025 abakongomani bashika muri 5 hamwe n'umurundi umwe nibo berekanwe n'igipolisi c'u Burundi. Abo bakongomani bashika muri 5 hamwe n'uyu munyagihugu umwe nibo rero berekanwe n'igipolisi c'u Burundi kuri wa kabiri bagigwa n'icaha cyo gusafuza ishusho y'igihugu. Kuko Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano yarabimenyesheje abakongomani ni witwa Kamarashavu Steve, Fred Innocent Ngumbi, Lucian ndetse na Pastor Amisi Kipalongwa barafashwe ku caha cyo gukwirakwiza amajwi bacafuza Uburundi kuko rero nyine ngo babeshe bafitikanyije na Steve mu guhenda nyina wa Steve nyine ari mu inkambi y'impunzi ikavumu Cankuzo ko Steve yanyurujwe kugira bamusabe rero amahera nkuko bigaragara. Herekanywe kandi Bahati Daniel yiga iby'ubuyinga mu nyubakwa Green Civil kuri kaminuza y'umwizero wa Afrika nawe nyine yagigwa n'icaha cyo gukora irelesi yerekana uwo munyeshuri Steve abohewe amaboko mu mugongo n'umuntu amuhagaze ko afise n'umupanga. Iyo relesi yarayikoze afatikanyije n'umurundi yitwa Ndayizigamiye Pascal. Intumbero y'iyo relesi ngo kwari ukugira bayirungikire se uwo munyeshuri nyine bamubwira yuko atarungitse ibihumbi 10 by'amadolari baca baramwica.
Pierre Nkurikiye yarangije asaba abarundi kwitondera ibice rero ku mbuga ngurukana bumenyi kuko rero hari abakwirakwiza amakuru acafuza igihugu. Ariko kandi ku rundi ruhande bamwe mu begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD badashaka kugira byinshi bavuga cane baririnze yuko twotanga imyidondoro yabo kumva z'umutekano wabo, bo basigura yuko nyine baramenya amakuru yuko abo bakongomani ari bamwe mu bari binjinga mu gihugu c'u Burundi barashaka guhungabanya umutekano. Bivugwa ko kandi baba barafatanywe inkoho hafi no ku cirimba c'umukuru w'igihugu nyine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara kuri Ntare Rushatsi nk'uko bigaragara. Ariko kandi leta y'u Burundi ikaba yarananiwe kuba yubahagarikira kare ikabafata bagiye gutangura icyo gikorwa nyine cyane yuko hari harimo abategetsi bakomakomeye cyane. Amakuru atugera avuga yuko barahise batekereza ibyo byaha kugira ngo abari byo rero batangura kuba bo bagiriza, ariko kandi bivuga ko hari ibindi byaha bikomakomeye cyane bagirizwa ku buryo gushika no mwanya ata muntu uzi aho boba bafungiye canke aho boba baherereye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Hari umwe rero mu bakurikirana hafi ibibera nga mu gihugu c'u Burundi avuga yuko Burundi cane n'umukuru w'igihugu c'u Burundi bisa naho nawe adafise uburenganzira canga se adafise byinshi bigendanye no kuba hari ibyo yakora nga muri CNDD-FDD nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, cange nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Amakadusumira aragira ati Everest Ndashimiye yoba atabubasha afise muri CNDD-FDD. Iki ni ikibazo nta muntu wese atocibaza afatiye ku majambo President Everest Ndashimiye akunda gushikiriza yakoresheje amanama ajya atandukanye. Akenshi arerekana mu mvugo ziwe ko hari abantu bamukorera nabi bigatuma imigambi y'igihugu idindira. Akenshi aravuga yuko abasuma abazi kandi ari abamwegereye, akavuga yuko ababujije igitoro kuboneka mu Burundi abazi kandi bari mu bategetsi nyine bamwegereye, akavuga yuko abanyuruza ubutare ndetse na bamwe batuma amahera mva makungu ataboneka nga mu Burundi bose abazi, akavuga yuko n'abatuma n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi abazi. Ariko benshi baravuga bati kubera iki adashobora kuba yoberekana, kubera iki adashobora kuba yotanga akarorero k'abo bantu nyine nk'uko bamwe babivuga. Bivuga ko mu Burundi ubungu abanyagihugu nga mu gisagara ca Bujumbura hirya agatoya ngaha naho nanjye nicaye ndiko ndabashikiriza aya makuru bafise ubwoba bwinshi, bavuga yuko batewe ubwoba n'impungenge by'ushobora kuza kubashikiriza. Amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko abanyekongo bamwe nyine cane abashigikiye uruhande rwa M23 bararakariye abarundi cane kubona Uburundi bwakabaye nyine burifatikanya canga se burafata mu mugongo canga se bukagira uko rero bwumvisha President Felix Tshisekedi kuba ashobora kwinjira mu bikorwa bigendanye no kugarukana amahoro. Ariko gushika no mwanya akarubo bafashe ya mbere yo kugwanya ndetse no kugerageza guhangana ndetse no kugira nabi abanyagihugu bo muri Kongo cane biganzemo abo mu bwoko bw'abatutsi navuga ikinyarwanda bakaca barabagirira nabi. Bivugwa yuko rero hari abakongomani bamwe na bamwe cane bo kurandi rwa M23 bashobora kuba barinjenga mu Burundi na cane barinjijwe kumva z'ibigendanye nyine n'ubutasi buremere cane, aho bavuga yuko nyine bashobora kuzaza guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi. Everest Ndashimiye arakomeje ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe ingene iyo kingira cane igisagara ca Uvira no kombibe zihuza Burundi na Kongo, aho avuga yuko afise impungenge z'uko umutekano ushobora gutosikana cane mu Burundi. Narijya nyine hari ibikorwa bigendanye no kwitegurira amatora byimirijwe nga mu Burundi. Amakuru avuga yuko hari abasoda benshi batanguye kugenda nyine baribonekeza nga mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, nyuma yuko hari amakuru avuga yuko hari n'abategetsi bakuru nyine bariko barifatikanya na bamwe mu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, nkuko amakuru akomeza kugenda bigaragara, nkuko bikomeza kugenda birado. Amakuru akomeza kugenda tugero rero akabashimangira anerekana ingene mu misiraza dushobora kubona bamwe batanguye kubabogozwa mu mabanga yabo, abandi bagatangura gukurikiranwa n'ubutungane kuko bigaragara. Mbashimire abakomeza kugenda badukurikira, abatwumviriza kuri no mbonesha kure yacu. Tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bikomeze kugenda biravugwa.